Martin Luther King yaranditse ijambo ryankoze ku mutima, yaravuze ngo kubera ibikorwa byinshi mfise byo gukora, ngo nategereza kumara amasaha 3 imbere y'Imana, amasaha 3 imbere y'Imana. Umujurnaliste yabashije Joyce Meyer ujya muvuga butumwa akomeye cyane, ikintu cyankoze ku mutima, aramubaza kubira iki tuguma tuza iwawe imisi yose kumviriza nibiki. Aravuga ngo aramubwira mbwira ibanga, ntabanga. Aravuga ngo ku munsi mara amasaha 5 imbere y'Imana, ndafise telefone, mfise ikaramu na agenda na Bibiliya, imisi yose amasaha 5 ndiko ndiyubaka kugira ngo mbone ingene nubaka abandi. Bavandimwe, mureke twubaka ubuzima bwacu, twubaka ubuzima bw'amasengesho, twubaka ubuzima bwacu bw'amasengesho. Imisi yose turundi inkwi, imisi yose uvuge ngo mbere yuko uryama reba ibiti uzana by'amasengesho, mbere yuko uvyuka muri uri kuragenda mu modoka yawe, gira igicaniro, gira ari umunsi umwe nariko ndagenda muri ville ndiko ndumviriza indirimbo, numvise ijwi rirambwiye ngo urazi yuko muri bisi ushaka kuhindura prayer room. Muri bisi ndiko ndagenda numvise ijwi rimbwira ngo Patrick, urazi ko muri bisi ushaka kuhindura prayer room. Nukuvuga aho mba na muri ville nkoresha nk'iminota 20. Iyo minota 20 urazi uri kurahimbaza Imana cyangwa uri kurasenga, ushobora kuhindura icumba cyo gusengeramo. Si mpaka nje kuri eglise, si mpaka mugaba ahantu hose ndashaka kuhagira icumba prayer room, icumba cyo gusengeramo.